twongeye kuramutsa abane tukabaha mwiriwe bakuze mwese ibiganiro vya Ikangura TV na Snop TV. Hano ku kiganiro cy'ubuzima uno munsi ngira mwese mwamaze kubona sije tuza kwiga ko na cyane ivuga ku bintu bibiri nyamukuru bikomeye. Ku badamu ni kijya kibazo cyo kubura amazi no kuma, maze bigatuma bamwe baba bashaka kunyonga canke kwikatagura kugira ngo bashimisha abagabo babo bihera. Ku bagabo nabo ni kijya kibazo cyo kumva mengo ararokotse canke aracitse intege igihe abahejeje kurangiza canke gusohora. Rero biterwa n'iki? Ni mukanya uri mushasha cureba hano kuri subscribe button canke kuri buto kuyabonesha, uvyoneke iyo buto itukura, hanyuma ucucana nako kantu kizogera nko kubayiberetse, hanyuma dukora umuti mu buryo bukurikira. Abantu rero mwese muri ko munyumviriza ibiganiro murabona bimaze guhindura abantu benshi cyane, eka ndetse eka nshimire nabo bose mbakunda kudushimira bava hirya no hino ku isi, baba bari mu Burundi, bari mu Rwanda, abari muri Afrika, eka ndetse no hanze y'igihugu canke i Buraya no muri Aziya. Na cyane ko niyo hagize abakenera umuti ntibisigura ko iyo bari kure bataronka umuti, kuko aho bari hose umuti urabashikira vyoroshe. Na cyane nk'abajya abantu busanga ibi biterwa canke ibi bimera dukunda kubereka by'ibitangaza bidakunze kubashikira n'ingoga. Rero abo bashoboye canke abo bishoboye gukundira muri hafi uko bategura ino miti nkuko naye babwiye yo ku mpande zibiri kw'ivyo bibazo bibiri nkuko nabivuze. Mpere ku badamu. Ku badamu nico kimwe n'abagabo kuko bawutegura cyo kimwe uno muti. Ico usabwa gukora, ufise n'ikibazo ndaza gusiga nimero mushobora kubazako, na cyane nk'abajya usanga bafise ikibazo gikomeye cyane kw'ivyo ngivyo. Rero ufata amababi y'iki giterwa bita igisuru. Iki ni igisuru kandi murabona ni sorte y'igisuru. Muze mureba ibisuru biri mu buryo bubiri, hariho igisuru c'amababi manini n'igisuru c'amababi mato. Ariko uronse kijya gisuru c'amababi manini canke amababi mato byose urashobora kubikoresha, ibintu bisanzwe. Ufata rero igisuru ukaha amababi mabisi. Ikintu cy'umwihariko nuko wewe ukoresha amababi mabisi. Umaze gutora ayo mababi mabisi, ucugenda ugafata ukarandura n'imizi yaco. Imizi y'igisuru rero ni imizi idasanzwe cyane, ikomeye, iri mu muti, na cyane wunga amagufa kwa bajya abagabo ubusanga iyo hajeje gusohora cyo umva umenga ararushe, kumva aracitse intege, eka ndetse bigasha byafekta canke bigatuma igikoresho ciwe giteba kongera guhaguruka, kuko muri servo haca humva ko harushe, hakumva sinzi ukuntu habaye. Ico gihe rero bigenda gute? Umaze kugira iyo mizi y'iki gisuru n'amababi, ureba ikintu pima ko nk'umunzani ukareba ko warose bingana n'inusu y'ikiro. Upimye ku munzani ugaca bironga neza, na cyane uronga imizi, kuko amababi yo kumerera nabi, kuko arababa gose kandi arababaza. Hanyuma ugaca ushira mu isekuro canke mu gasekuro ugasekura. Biba bikiri bibisi, uzokoresha ibyumye ntazombaze, biba bikiri bibisi. Hanyuma ugaca uzana amazi, ugashira amazi angana ni kilo, ni donc ilitiro n'inusu. Ilitiro n'inusu y'amazi ugaca ushira mw'ivyo bintu wapimye bingana n'inusu y'ikiro. Ugaca rero ushira quelque part ngaho, ugaca wikawusha. Haheze umwanya mutoya bibize, ugaca ukurako, ugaca urindira hajya bitanguye gusa nuko bita umwuka. Ikintu gusa ushiramo cyonyene donc kugira bibe fermente cyane, bigire inguvu nyinshi, ni ya white powder imwe nkunze kubereka. Ugaca ukororeramo ikiko kimwe cyonyene, hanyuma ugaca uvanga neza, ugaca ushira ahantu. Donc ubikoze nko ku mugoroba niho mba ari sawa, kuko ushishira ahantu amasaha 12, donc ku buryo ejo mu gitondo aba ari byo uzindukira ko ufata.
imbere rero yo kubifata hari igihe urara wanyoye utuyoga canke wafunguye ifungurwa runaka, imbere yuko utangura kwifata ubwa mbere na mbere ubanza kunywa igikombe c'amazi ashushe, bigasa donc kigashusha imitsi, ugaca rero ufata karya gakombe k'irobo ugaca usukamwo, hanyuma ugaca wihereza ukihereza mu mwanya mutoya cane. Utangura kumva amagufa agenda yiyubaka, umugongo ugakomera, eka ndetse niyo uriko urangura amabanga y'abubatse ukumva ntonaheza. Ni bimwe usanga byanije utazi n'ukuntu byagenze canke ukiroturuva rigomba kugukera ko uriko urarangura amabanga y'abubatse. Ivyo rero bigaca biterwa n'ukuntu umudamu wawe nawe aba afise umuriro ukwiye kandi agira amazi menshi kugira ngo yoroshe akarere canke mu bihimba vy'irondoka vyiwe bigume bigufitiye icaka canke amapeti. Ku badamu namwe umuti ukorwa uko nyene, ukawihereza kurya nyene abagabo bawihereje agakombe kamwe mu gitondo, akandi saa sita, akandi ku mugoroba, kandi nawe ukoresha igisuru kibisi, hanyuma ugaca ushiramwo irya white powder kurya nyene ikiyiko kimwe, uhejeje ugaca wihereza imisi ubikora guhera donc uri kubikora ku munsi wa mbere gushika ku munsi 14 uba utanguye kubona ukuntu amazi atangura kwisuka ari menshi cane, eka ndetse no mu kiyunguyungu aha mu ruti w'umugongo hose ukumva ukuntu horoshe. Iyo uriko uranyonga nawe nyene bikagutangaza, ukabona vya bintu hora ukora ukumva umengo uragumaraye, usigara wumva amagufa yose yoroshe, imitsi yose ikoroha, maze ukaryosha igitanda mu rugo iwawe. Nuko rero turabashimiye mwebwe mwese